umukristo wese w'ukuri ni uwiyanse n'ibyiwe byose bo n'abiwe bose agakunda Imana n'ibyayo byose. Iyo bishitse rero akadohoka kuri iyo ndahiro agatangura kwishira imbere n'ibyiwe ariko Imana n'ibyayo akabishira inyuma, iyo ni intango yo gusubira inyuma n'ukugwa. Imana idufashe cyane. Uhejeje gusubira inyuma, utangiye ibyo gusubira inyuma akabandanya mu gusubira inyuma birangira aguye. Ariko intango yo gusubira inyuma ni kwibagira. Ku mukristo akibagira yuko we n'ibyiwe byose yabihebye, imbere yiwe ahashira Imana n'ibyayo. Iyo rero bishitse akabyibagira canke akadohoka kuri iyo ndahiro agakura Imana n'iby'Imana imbere akishira imbere we n'ibyiwe, iyo ni intango yo gusubira inyuma, kuko aba yirahuruje ku ndahiro yarahiye. Imana idufashe cyane. None rero ndabaye kaze mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi. Kuri mwebwe ari rya mbere tubana, jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza, nitwa Iradi Ndiho kubwayo, nkaba ndi mwene so Mugakiza. Uno munsi turatangura n'ikigwa cya mbere mu vyigwa tuzomaramwo iminsi 7 yose, bitwigisha ku kuntu bigendera umukristo wari yaramenye Imana bigashika aho asubira inyuma no kugwa akagwa akagirire mu byaha. Mbega bigenda gute? Ikigwa cya mbere kiravuga ngo guhindukira inyuma, canke kwibuka ibyo wahevye kera ugahindukira inyuma ukabirushisha ibyubu by'imwemu urimwo. Niyo ntambuko ya mbere yo gusubira inyuma no kugwa mu byaha kuba Kristo. Imana idufashe cyane. None rero kaze twishindikiza amajambo y'Imana, twumva icyo Uhoraho Imana avugana nacu. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu cete Paulo yandikisha ingoro ry'Abifilipi igice cya 3, turasoma imirongo ya 7 na 8. Indanzi y'amajambo iravuga ngo uko Paulo yakobeje ngo afatanye na Kristo. Ariko ibyahora bimbera inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahombye ibintu byose, ndavyiyumvira ko ari shano kugira ngo ndonke Kristo. Imana idufashe cyane. Dusenga Imana. Uhoraho sega b'amahanga, shishikara kugaba no kuganza, icyubahiro nikirushirizeho kubicawe, kandi ishaka ryawe n'ubugombe bwawe nibishishikare kuranguka mw'isi nk'uko biranguka Mana mw'ijuru. Ano majambo yawe yaravugutiwe, ndagomba ubushobozi n'ububasha bwawe Mana bigaragare mu bugingo bw'abumvirije bose, kandi mw'izina rya Yesu Kristo uduhe ubwenge bwo kumenya no gutahura, kandi uduhe inkomezi zo kunesha ikibi, kugira ngo Mwami Imana umwe wese aramirize mu kugoroka nk'uko biguhimbara. Iri jambo ry'uno munsi nigegesha ubwoko bwawe gikwiriye n'ikibereye, umwe wese yakira igisa ciwe, Satani n'ivyo byose bikogwe n'isoni, mw'izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Mwene data, hano amajambo avuga ngo uko Paulo yakobeje ngo afatanye na Kristo. Iyi ni ndanzi y'amajambo. Paulo amaze kugirirwa ubuntu n'Imana, Yesu Kristo akamuhwikira, cage yari mu nzira agenda amasiko agiye kugwanya ubwoko bw'Imana. Paulo amaze kwakira Kristo Yesu agakizwa koko, yatanguye ibikorwa by'Imana. Nawe ntihabuze aho mwahuriye na Yesu Kristo akaguhwikira. Kumbure wari mu busambanyi, kumbure wari mu kaboregwe, kumbure wari mu biyayuramutwe, kumbure wari mu burozi no mu kuraguza, kumbure wari mu bwicanyi. Umwe wese afise aho Yesu Kristo yamukuye, ariko twese Yesu atujana hamwe. Yesu agomba ko tuzashika mu bwami bwo mw'ijuru, tukaba ibihe bidashira mu mahoro no mu munezero, tukabana na Data na Kristo Yesu umucunguzi wacu mw'ijuru. Rero Paulo Yesu yamuhwikiye ari umuntu mubi akiri Sauli, yagwanya ubwoko bw'Imana, yagwanya intumwa za Kristo, yagwanya ubutumwa bwiza. Yesu aramuhwikira, aramuhindura. Uwari Sauli ahinduka Paulo, uwari ugwanya ubwoko bw'Imana ahinduka noneho ukwiragiza ubutumwa bwiza. Mugabo
ngo ntiyagarukirije ngaho Pawulo amaze kugirirwa ubwo buntu ngo yarakobeje kugira ngo ashishikare gufatanya na Kristo. Ukijijwe nurangije urugendo, ukijijwe utanguye urugendo, kandi mu nzira hari ibigeragezo byinshi. Niyo mpamvu mu Baheburayo ku munsi w'ejo twarahasomye havuga ngo umuntu wese akwiye kwihangana mu bigeragezo byiwe kugira ngo amaze kuramiriza no gushikama agakora iby'Imana igomba aze ahabwe ibyasezeranywe, kuko ngo Yesu Kristo azoza ntazoteba, mugabo ngo umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Turahura n'intambara n'ibibazo, ariko turamirize inzira y'agakiza niyo yonyene yo kudukirizamwo, niyo yonyene zo dushikana mu ijuru. Uhuriye n'ibigeragezo muri iyo nzira ukayita, ntabwo ugiye kurondera agakiza ahandi, kuko nta handi agakiza kabonekera, ni muri ya nzira ipfunganye, ni muri Kristo Yesu. Imana idufashe cyane. Rero Pawulo ngo yarakobeje. Mu gukobya kwa Pawulo avuga ngo ibyambere inyungu kera ntarakizwa, maze gukizwa byahindutse ubuhombe. Ngo mbere byose nashira ku mutima, byose nahimbarirwa, ndabyiyumvira ko ari uruhombo kubw'ikibiruta byose cyo kumenya Kristo. Imana idufashe cyane. Avuga ati kubwa Kristo nahombye ibintu byose, ndabyumvira ko ari shano kugira ngo ndonke Kristo. Ibi bifitanira isano na wa mugani w'izahabu zanyegejwe. Yesu Kristo aravuga ngo izahabu zanyegejwe umuntu ngo yaziserutse ko mwitongo arazihisha, agenda avugana na nyene iryo tongo ati ndagomba ungurire rirya tongo. Nyene iryo tongo ngo amucira amafaranga. Wa muntu yaharura asanga adandaje ibyo atunze byose, niho ashobora kugura iryo tongo. Mugabo kuko yaribonye mwizahabu ashora ibyo afise byose, ngo umunezero umutuma kugura rya tongo. Ngo niko n'ibyo ubwami bw'Imana bimeze. Ibyo dufise byose natwebwe nyene ubwacu tubihevye nta bugingo budashira tworonka, ahubwo tubihebye twebwe ubwacu n'ibyo dufise byose tubihebye turonka Kristo. Tumaze kuronka Kristo, kuko ari afise ubugingo budashira, twatorose n'ubugingo budashira. Ubugingo budashira buri muri Kristo Yesu, ubwami bw'Imana buri muri Kristo Yesu. Twebwe n'ibyacu ntacyo tworonka twokora ngo tugirende turonka ubugingo budashira cyangwa dushika mu ijuru. Mugabo twiyansa n'ibyacu turonka Kristo. Tumaze kuronka Kristo turonse n'ubugingo. Niyo mpamvu rero iyo udohotse kuri no ndahiro cyangwa ukandohoka kuri kukwizera, ugatangura kubona neza yuko ibya Kristo Yesu atacyo bimaze, ugasubira muri bya bindi byawe, ugasubira inyuma mu kwinezereza, ugasubira inyuma mu gukora ibyawe, iby'Imana ukabishira inyuma, uku niko guhindukira. Kandi burya nawe usubira inyuma atahindukiye, sinzi ko ari gupiga reverse. Imiduga niyo ipiga reverse idahindukiye, ariko reka ndabyita ngo nugukata. Imana idufashe cyane. Urakase usubiye inyuma, ni ukuvuga iyo wari kuragana uhateye umugongo, iyo wari kurava uherekeje amaso, usubiye inyuma mu byaha. Imana idufashe cyane. Turangirize mu cete cya kabiri Petero yandikiye ishengero mu cete cyo cya kabiri, gice cya kabiri, imirongo ya 20 kugeza kuri 22. Indanzi y'amajambo hano naho ivuga gute? Indanzi y'amajambo iravuga ngo ibyo abiyita bavugishwa n'Imana ariko sibyo duhagarara ko. Havuga ngo ku murongo wa 20, naba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, kwarabateye kudohoka bakava mu by'isi bihumanya, maze bakongera kubyizingiramwo bikabanesha. Ibyo hanyuma byabo birusha ibya mbere kuba bibi. Icyobaye cyiza kuri bo iyaba batigeze kumenya inzira yo kugororoka, hako basubira inyuma bamaze kuyimenya bagata icyagezwe kera bahawe. Ibyabashitse ko nibyo uyu mugani w'ukuri, ngo imbwa isubiye kubyidashwe kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwivurunga mu byondo. Imana itubabarire cyane. Abasubira inyuma bose nta mahirwe baronka. Niyo mpamvu benshi mu gusubira inyuma kwabo birangira baguye. Kuko ngo nimba waramenye iby'Imana, ukamenya ibya Kristo, ariko ukabivamo ukadohoka, ugata icyagezwe kera wahawe, hama ugasubira inyuma muri za ngeso za kera ukazizingiramwo zikakunesha, ngo ibyanyuma byawe bizarusha ibya mbere ububi. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu rero ari byiza ngo umukristo yihanganire gusubira inyuma, kuko biroroshe kwihanganira gusubira inyuma gusumba kugwana warasubira inyuma ngo ugaruke mu nzira. Uhagaze mu gakiza yiyubare ntagwe, uramirije inzira y'umusaraba yiyubare ntasubira inyuma. Gusubira inyuma ni kubi, inyuma ni habi. Iyo ugarutse mu byaha, umugwanzi waramucitse urakizwa, none uragarutse iminyororo arayongera ko
waba wose ari iminyororo 2 imbere yuko ukizwa, ugarutse noneho irashobora kuba 4, 5, 6. Niyo mpamvu benshi mu gusubira inyuma kwabo bibagora ko bagaruka, bagasubira inyuma kagirire kugeza aho bagwa. Abaguye nabo ikabananira ko bavyuka, bakagwa kagirire kugeza aho bapfira mu byaha. Imana idufashe cyane. Ku munsi ukurikira azora umunsi wa 2, tuzobandanya n'ikigwa kigira 2 muri bino vyigwa turimwo by'indwi yose. Kristo Yesu abamera umugisha cyane. Ku munsi w'ejo temera avuga ngo iyo 2 canke abarenga 2 bagendana habaho kuja inama, kandi mu kuja inama habaho kunywana. Ijambo rakomeza rivuga ngo kugendana n'abanyangeso mbi konona ingeso nziza. Yesu adufashe cyane naho butaha. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangera nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumize ko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp canke mu yandi magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kweregeza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba ari warakiriye gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira kuri nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko uko buca nuko bwira, mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo. Uhora Imana rushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsibo kuri wa munsi naho butaha muzigamwe cyane.